umuntu arakwiye kumenya ukuri, urakwiye kumenya ukuri, ndakwiye kumenya ukuri, ko ninamenya ukuri nawe ukamenya ukuri bizotuma Kristo ariwe ari ukuri, akaba inzira, akaba n'ubugingo, bizotuma ntamuhemukira, bitume utamuhemukira, bitume tumubaka karamata, bitume tumugumako, bitume tumwiyumvirako, bitume tumukunda, bitume tumwubaha, bitume duha agaciro igikorwa yaje kudukora. Yesu nashimwe. Bitume duha agaciro igikorwa Kristo yaje gukora muri twebwe. Yesu nashimwe. Nkaca ntumira umuntu wese ntitaye kubaye kusengera kwishegera wavukemo cyangwa idini urimwo, fata akanya iyumvire ku bintu urimwo, wiyumvire mbega urazi uri kuraja. Yesu nashimwe. Canke uri kupfa gukwirikira gusa. Mwibuke bene data, imbere y'Imana ni jewe gusa, jewe nyene, jewe nta wundi uzoba turi kumwe. Imbere y'Imana ni wewe nyene, nta wundi muzoba muri kumwe. Nta uzokuburanira, nta uzokuvuganira, nta uzokubarizwa vya bindi, nta uzokorezwa bimukora winyegeje, bimukora wihishije, vya bindi byose wumva ukirengagiza. Habe namba, umuntu wese ni kugatwe kiwe, ni kuruhara rwiwe. Bene data, ibintu biteye ubwoba. Wibaza ahantu atamuntu aza kukuburanira, atamuavoka, ataki, nta n'igiturire umuntu azotanga, nta n'amafaranga, nta n'igiciro kihari umuntu azotanga kugira ngo by'ukuri acika urubanza rw'Imana. Ntibibaho, kiretse ko umuntu ikizomutabara ari uko azoba yihanye ibyaha. Uw'Imana izobona ko amaraso ya Yesu, uko amaraso ya Yesu niyadukiza, amaraso ya Yesu yatwoza ibyaha. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Yesu nashimwe. Bene data, dusanzwe tubategurira kandi tukabashikiriza ibiganiro bitandukanye, harimwo ubutumwa bwiza ndetse n'izindi nyigisho nimfasha mu Kristo muri runo rugendo ruja mu ijuru. Yesu nabahezagire. None rero, hampande y'ibindi biganiro tumaze igihe tubashikiriza, muragiye kuzohora mukurikirana ikindi kiganiro gishasha congera ku byari bihasanzwe, ikiganiro kivuga ngo tumenye ukuri, kandi ukuri niko kuzotugira abidegemvya. Yesu nabahezagire. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Uku tubayeho ngaha mw'isi, tubayeho gutandukanye. Uko dufise imibereho itandukanye, tukabaho gutandukanye, tukaba no mu burere butandukanye, niko hagenda habaho ibintu abantu benshi muri buno buzima no muri runo rugendo usanga tudatahura kumwe. Ugasanga uko jewe nziki siko ukizi, uko je ntahura iki siko je ndagitahura. Kandi by'ukuri twategerezwa gutahura ibintu, novuga ntico kimwe, kuko abantu basangiye urugendo bategerezwa gusangira byose. Basangira mu rugendo, haraba amategeko, barasangira amategeko y'urugendo, barasangira byose. Abantu bari mu nzira imwe bategerezwa kugira ibibaranga bimwe. Yesu nashimwe. None rero niyo ntumbero tugiye kuzoba tubashikiriza kino kiganiro, tuganire umuntu wese amenye ukuri, amenye ati mbega iby'ukuri ibyo ndimwo biri mu bizotuma nshika mu ijuru, canke nafashe iyindi nzira, canke ndiko nca mu yindi nzira. Nkuko musanzwe mubizi, birashoboka iyo umuntu ariko araja ahantu kanaka, ugasanga hariho inzira isanzwe ariyo nzira ishika aho hantu, ariko ugasanga rero n'utundi tuyira tugira turavako canke tuva ahandi dushamikirako. Ugasanga hariho inzira za bugufi zishobora gushikana umuntu aho mw'urwo rugendo yari karajamwo, agashobora gushika wanagomba vyoroshe. Ariko rero ugasanga by'ukuri izo nzira naho zihari si inzira ziciye mu mategeko. Yesu nashimwe. Ibyo ngira ngo muca mubitahura cyane, nk'uva mu gihugu aja mu kindi, haba ari inzira zizwi n'amategeko, hakaca habaho n'inzira z'iki zo mu binywabi. None rero bene data,
birakwiye ko umuntu wese amenya ukuri, kuko umuntu iyo amaze kumenya ukuri aca agira iki, aba uwidegembya. Yesu nashimwe. None rero bene data, ni iki kiganiro tugiye kuzokwama dushikiriza nk'uko mumaze igihe mushikirizwa ibiganiro bitari bike kuri no chaîne yanyu y'Intayingirakamaro TV. Yesu nabahezagire. Mwami wacu nyene icubahiro, Mana Data twese byagiye mu ijuru, nongeye kugushimira mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Mana kunyemereye nyakubahwa gusubira kuba hano kugira ngo nyakubahwa mbe ndaganira ubwoko bwawe, ariko Mana y'imbabazi ntaba ari jewe mvuga, ariko nyakubahwa abari uza kuvuga nyene icubahiro. Mwami wacu ni wewe uzi vyofasha maze bikagira neza ubwoko bwawe. Ndakwinginze nyene ikigongwe uzi utugaburire umuntu wese nyakubahwa, umugaburire Mana igisakwiye, igisa kimukwiye, kugira ngo nyakubahwa ushobore kudufasha mu bya runo rugendo mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Umuntu wese amenye ukuri, ego menya kubahwa amenye ukuri mu bya runo rugendo, kuko uku niko kuzotuma umuntu abo widegembya, ukuri ugatuma umuntu arangiza amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Kanatsinda Kristo wenyene niwe nzira ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ushobora gushika iwawe atamuciyeko. None rero Kristo uradufasha, umuntu wese umufashe, maze Mwami ijambo ryose ego Mana izovugwa muri kino kiganiro ize rigira ubushobozi n'ububasha ku bwoko bwawe, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo mbisavye. Yesu nashimwe bene data. None rero reka tubandanye. Nk'uko natangwe ndabivuga, umuntu wese arakwiye kumenya ukuri. Yesu nashimwe. Novuga nti niryo zina rya kino kiganiro, tumenye ukuri, tumenye ukuri. Yesu nashimwe. Ijambo ukuri ni ijambo tumenyereye, haba mu kibano, haba mu bikorwa dukora, haba aho tubaye no mu tubana no mu tugendana, mu nshuti n'abagenzi. Ijambo kuri ni jambo dusanzwe tumenyereye. Yesu nashimwe. Ni jambo aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi risanzwe rimenyerewe n'umuntu wari we wese. Yesu nashimwe. Kandi murabizi yuko ukuri harya nikoroshe kuvuga bene data, ukuri nikoroshe kuvuga, kandi si kenshi abantu ukuri bakwemera habe namba. Ukuri kurya abantu mu matwi, ukuri gutuma abantu novuga nti hari ibintu batakaza, kuko ukuri kuza kugaragaza ibintu bitari byo abantu bashobora kuba bagenderamo canke bakora. Ukuri kuza kwerekana amakosa canke amafuti abantu baba babayemo. Yesu nadutabare. None rero imbere ko tubandanya byose tuvugane amajambo atandukanye, reka turabire hamwe ano majambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca 14. Reka duhere ku murongo wa mbere. Yesu nashimwe. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu ni nzira, ukuri n'ubugingo. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, y'abatariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na Data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwaramubonye. Yesu nashimwe. Naya majambo y'Imana ngomba yuko duhagararako, twishimikiza na cyane cyane muri iki kiyago cacu, muri ikiganiro cacu. Yesu nabahezagire. Hano turumvisemo amajambo atandukanye, ni kiyago Yesu yari kagirana n'abigishwa biwe na za ntumwa ziwe 12.
ayereka avuga ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Ati mbira kwa data hari amazu menshi, Yesu nashimwe. Yariko ababwira yuko mwijuru hariho amazu menshi, ati kandi yaba atahari mba ndabibabwiye. Hano rero ijambo nyamukuru ngomba ko duhagararako niri riri ku murongo wa 6, aho Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri data atamujanye. Yesu nashimwe. Muri ikiganiro cyacu mwumvisemo ijambo tugiye kuzohagarara kuko ari ijambo ryo kugira iki, ryo kumenya ukuri. Mbega ukuri ni iki? Ukuri ninde? Ukuri ni jambo, niwe Kristo nyene, niwe kuri. Yesu nashimwe. Ukuri atumvisemo ibintu bitatu. Yesu yavuze ngo ni jewe inzira, ukuri n'ubugingo. Yesu nashimwe. Nukuvuga umenye ukuri abamenye Kristo, umenye ukuri abamenye inzira, umenye ukuri abamenye ubugingo. Yesu nashimwe. Ijambo ukuri. Yesu nashimwe. Ijambo ukuri, ikintu kigora abantu benshi kuvuga ni iri jambo, ni iki kintu bita iki ukuri. Kuko ukuri kuraryana kukumva, ukuri kurababaza bene data, ukuri kurababaza. Yesu nashimwe. Ukuri kandi kuragoye kugira iki, kuvuga. Yesu nabahezagire. Naco gituma uyu munsi ndagomba yuko tuganira ku bintu novuga nti bitari bike, ariko kandi turacari mu ntango y'ikiganiro, tuzogenda turaganira ku bintu byinshi bitandukanye. Yesu nashimwe. None rero bene data, nababwiye ko iyo umuntu ariko araja ahantu hari ibintu ategerezwa kumenya. Yesu nashimwe. Nk'abantu mumaze gufata ingendo za kure, muva mu gihugu muja mu kindi, murabizi neza ko ari imyiteguro myinshi mwagize, ko hari ibyangombwa, ibyankenegwa mwagiye murondera. Yesu nashimwe. Ndetse n'ivyo niyo umuntu aza gufata urugendo ruza kumusaba yuko agifata déplacement, aragwitegura. Yesu nashimwe. Urugendo rwo rwose canke urubanza rwo rwose, umuntu ntapfa kurukora uko, aritegura kandi nivyo ategerezwa kugira iki, kumenya. Yesu nashimwe. Nk'ugomba kuva mu Burundi uja kuba nko mu kindi gihugu, nk'akarero uva mu Burundi nko kuba muri Amerika, hari ibintu bwa mbere na mbere utegerezwa kuba kubuzi. Ubwa mbere utegerezwa kumenya igihugu uzojamwo icarico, kuko ntupfa kugenda ubanza kumenya ati none ko ngira mve mu Burundi, igihugu ngira nje kubamwo ni iki. Icyo ni cyambere. Ikigira kabiri ukamenya uti none abantu baho n'uruhe rurimi tuzokumvikanamwo nihagera kuganira canke mu bindi bikorwa tuzokumvikana gute. Ivyo byose ukabimenya. Sivyo gusa, uragerageza ugatoza ukamenya n'imibereho y'aho hantu ugiye kuba, ukamenya ivyo bakunda n'ivyo banka, kugira ngo nawe niwashikayo ntuzohava ukora ivyo banka ngo usange bitumye aho hantu hakugora kuba. Uragerageza ukiyaranja, ukarondera ibintu byose by'ukuri bizotuma aho hantu ushobora kuhaba neza mu mahoro utekaniwe. Yesu nashimwe. Kandi urarondera n'ivyangombwa, ibipapuro bizokwemerera gushikayo no kubaho hantu. Yesu nashimwe. Ivyo ni ibintu byinshi umuntu agenda ararondera, ni intambwe nyinshi umuntu agenda aracako kugira ngo aho hantu azoshikeyo, akamenya n'abacako kugira ngo ivyo bintu bize bikunde. Yesu nashimwe. Kuko murabizi umuntu ntapfa kugenda uko, hariho ivyo ategerezwa gutunganya. Niko bimeze no mu vya runo rugendo ruja mw'ijuru. Bene data, abantu benshi turavuga ubwami bw'ijuru, turavuga mw'ijuru, turaririmba mw'ijuru, turarimba Imana, turavuga Yesu, ariko mwibuke ijambo Yesu yavuze ngo abamvumereza ngo mwami mwami, ngo se bazogira iki? Ngo se bazoja mw'ijuru. Ngo hazoja gukora ivyo data agira iki agomba. Yesu nashimwe. Rero bene data, nagomba ndababwira nti ukuri ni ikintu kigoye. Ukuri kuragoye kumva, kandi ukuri kuragoye kugira iki, kuvuga. Yesu nashimwe. None rero birakwiye ko umuntu wese amenya ukuri, akamenya ukuri, kuko niko kuzotuma umuntu yidegemvya muri urugendo rwo kuja mw'ijuru. Abenshi bibaza yuko ari urugendo umuntu apfa gufata nkuko bisanzwe. Bene data, murabona iyo umusirikare
agomba kuja mu gisirikare. Iyo ataraba umusirikare akiri mu myiteguro, murabizi ko barakora ibibazo, baraga n'indi myimenyerezo itandukanye ya gisirikare. Aha abasirikare bo muca muvyumva, arafata n'igihe cy'igihe kitari gito bari muri formation, bagakora imyimenyerezo. Ntawe ucinjira azi ati nzosohoka nzoheza amahoro, oya. Ariko umuntu wese aragira iki? Aragenda kuko yumva agize iki? Avyumvamo kandi agira ati ndabishaka. Yesu nashimwe. No mu rugendo ruja mwijuru no bigereranya n'igisirikare tubicamwo. Hariho amaformation tugira atandukanye, ibibazo biradukubita, ubukene buradukubita, indwara zikadukubita, amageragezwa hirya no hino. Yesu nashimwe. Gutinda wa munsi umuntu azorangiriza ko akarangiza, mwico gihe niho amenya ati jewe aha ndarusimbye, aha ndatasha amahoro. Yesu nashimwe. None rero bene data, ndaje kugira ngo tuze tuganire by'ukuri, mbega muri no rugendo ruja mwijuru, ubwo wobuzi iyo uri kuraja canke ndobanze iyo ndiko ndaja, ko burya ahantu hose harafise amategeko agenga. Nkuko ngaha mu gihugu ciwacu hari amategeko agenga kino gihugu ciwacu, ugiye mu kindi gihugu niwaja mu Rwanda cyangwa ukaja muri Kongo cyangwa ukaja handi Tanzania, no bafise ane mategeko abagenga kandi bafise uko babayeho, bafise imico n'imigenzo vyaho. Rero niki gihugu co mwijuru abantu bajamwo, umukristo agwana kugira ngo azoshikemwo, hari imigenzo, hari n'imico y'ababayo. Umwami waho afise ayandi mategeko, afise uko agomba ko abantu bazoba mu gihugu ciwe bamera. Nico gituma umuntu wese arakwiye kumenya ko hari ivyo akwiye kumenya kugira ngo uru rugendo rwo mwijuru azorurangize amahoro. Yesu nashimwe. None rero mu rugendo ruja mwijuru hari ibintu bitoshe, bene data nagomba yuko tuvugana, kandi ibi bintu hanini nivyo tuzoshimikirako, tuzobicirya nino, ngende ndabereka bimwe bimwe. Jewe hari ivyo nagiye mbamwo kuva nkiri muto, sinidondoye amazina. Nitwa Niyonizeye Eri, nkaba nsanzwe ndi umwe mu babashikiriza ibiganiro bica mu ntayingira akamaro TV. Ndi mwene so musangira urugendo ruja mwijuru. Yesu nashimwe. Numva atabindi vyinshi no kwidondoramwo. Ndi mubo Yesu yagiriye ubuntu, agirira imbabazi, ahagakiza. Yesu nashimwe. None rero muri runo rugendo hari ibintu biboshe abantu, kandi ivyo bintu bizotuma abantu benshi batabona ubwami bwo mwijuru. Yesu nashimwe. Ibi bintu hariho ikintu ca mbere cyitwa idini. Yesu nashimwe. Hari ikintu ca mbere cyitwa idini. Nivyo koko idini, ngerageje kuvuga muri make, idini ni ishure, ni umuryango umuntu areregwamwo, agenda yigiramwe bitandukanye bikazomufasha gushikira ubwami bwo mwijuru. Kuko nahandi umuntu ategerezwa gucanye, kuko ahanyene muri mwidini niho umuntu yigira amajambo y'Imana. Yesu nashimwe. Ikindi kintu kiboshe abantu kandi kizotuma abantu benshi bataja mwijuru nivyo abantu bihereza, na cane cane mu vy'abantu banywa ibintu vy'ibinyobwa biraboshe abantu benshi. Yesu adutabare. Ikigira kabiri ikigira gatatu ni icubahiro, hanyuma icya kane n'amafaranga. Ivyo bintu bine hanini nivyo ngomba ko tuzovugana, kuko ibi bintu birabangamiye abantu, kandi ibi bintu n'umuzi w'ibindi vyose. Yesu nashimwe. Aha tuzogenda tubonamwo vyinshi vy'umwidegemvyo n'ibindi vyinshi, ivy'ubwibone abantu uyu munsi abantu tubaye mu. Yesu nashimwe. Bene data, nagenda babwire, hari ikintu abantu turiko turatahura muri iki gihe. Abantu benshi baraboshwe ku rugero ntoshobora kuvuga. Yesu nashimwe. Abantu benshi baraboshwe ku rugero by'ukuri ruteye ubwoba. Umuntu arashobora kuvuga yuko ari umuntu aja mwijuru, mugasanga idini ryaramuboshe, n'umuntu yibereye ngaho onye wo gukurikiza imico n'imigenzo y'idini yibereyemo, ariko atagira ibiranga umugenzi aja mwijuru. Yesu adutabare. Ukabaho wibereye mu idini kanaka, wewe ukemera ivyo mu idini gusa, ukamuntu wo gukurikiza imico n'imigenzo gusa, byo ngaho wibereye byo mw'ivyo urimo,
ariko uwo kubaza ati iki kugaragaza iki kwerekana ko uri umugenzi aja mu ijuru niki utokwerekana ikintu na kimwe atakintu na kimwe bakubona atani ikintu na kimwe c'icamwa wamira bene so. Yesu adutabare. Uko niko abantu bo muri no myaka tubayeho, uko niko abantu bo muri kino gihe tumeze, uko niko iki gihe abantu turi mu bintu umenga turi mu bintu vy'ibirori, umenga turi mu bintu vy'inkinamico, umenga turi mu bintu vy'ukuri tutazi ivyo turimwo. Yesu adutabare. None rero bene data, naka kanya tugiye kuzaza turafata tuza turaganira, kandi umuntu wese azoba afise ikibazo azombaze. Inimero inyuma y'ikiganiro ziratangwa, azombaze nanje nzoheza ndamwishure uko mpwe mu Imana azondongora. Yesu nashimwe. None rero bene data, uyu munsi abantu ndiko ndabwira nti abantu barakwiye kumenya ukuri, kuko burya urashobora kuba urahantu ukibaza yuko ivyo ubayemwo ko ariko kuri. Nanje kera niko nari imeze, muzogenda muravyumva, nzogenda cishamwo n'intahe y'ibintu bimwe bimwe, kandi nzi ko bizofasha abantu benshi, kuko abantu benshi babibayemwo batabizi, abantu benshi babibayemwo batazi ivyo barimwo. Bene data, jewe sinje mpagaze ku ruhande rw'idini canke gushengero kanaka, habe namba, ariko nje kuvuga no kubereka vy'ukuri ko hariho ibintu abantu benshi uyu munsi igitigiri kinini mw'isi bagorewemwo, bagenderamwo, barimwo, batazi vyari vyo, kubera ko bavyigishijwe uko, kubera ko bavyumvise uko, no bagaca babifata nkamuko, bakabigenderamwo uko, bakabibamwo uko, bakabikurikiza uko. Umuntu akiberaho ari umunyedini gusa, umuntu akiberaho by'ukuri atazi yari karaje. Yesu adutabare. Umuntu akiberaho ari impumyi, Imana idutabare. Bene data, Kristo yavuze ngo niwe jewe nzira ukuri n'ubugingo. Umuntu arakwiye kumenya ukuri, urakwiye kumenya ukuri, ndakwiye kumenya ukuri, ko ninamenya ukuri nawe ukamenya ukuri, bizotuma uwo Kristo ariwe ari ukuri, akaba inzira, akaba n'ubugingo. Bizotuma ntamuhemukira, bitume utamuhemukira, bitume tumubaka karamata, bitume tumugumako, bitume tumwiyumvirako, bitume tumukunda, bitume tumwubaha, bitume duha agaciro igikorwa yaje kudukora. Yesu nashimwe. Bitume duha agaciro igikorwa Kristo yaje gukora muri twebwe. Yesu nashimwe. Aha ngaca ntumira umuntu wese, ntitaye kubaye kusengera, kwishegera wavukemo cyangwa idini urimwo, fata akanya iyumvire ku bintu urimwo, wiyumvire mbega urazi uri kuraja. Yesu nashimwe. Canke uri kupfa gukwirikira gusa. Mwibuke bene data, imbere y'Imana ni jewe gusa, jewe nyene, jewe nta wundi tuzoba turi kumwe. Imbere y'Imana ni wewe nyene, nta wundi muzoba muri kumwe. Nta uzokuburanira, nta uzokuvuganira, nta uzokubarizwa vya bindi, nta uzokubarizwa bimukora winyegeje, bimukora wihishije, vya bindi byose wumva ukirengagiza. Habe namba. Umuntu wese ni kugatwe kiwe, ni ku ruhara rwiwe. Bene data, ibintu biteye ubwoba. Wibaza ahantu atamuntu aza kukuburanira, atamuavoka, ataki, nta n'igiturire umuntu azotanga, nta n'amafaranga, nta n'igiciro kihari umuntu azotanga kugira ngo vy'ukuri acika urubanza rw'Imana. Ntibibaho, kiretse ko umuntu ikizomutabara ari uko azoba yihanye ibyaha. Uw'Imana izobona ko amaraso ya Yesu, uko amaraso ya Yesu niyadukiza, amaraso ya Yesu yatwoza ibyaha. Birashoboka, ariko hari abantu benshi iki kintu batakizi kandi batagitahura, ko twagiriwe ubuntu, ko twakijijwe, ko twogejwe n'amaraso ya Kristo. Ayo rero ni ntasubirizwa, nta kintu kimwe gisubirira aya maraso ya Kristo. Nico gituma bene data, imbere y'Imana hazohagarara umuntu ari kwa aya maraso, hazohagarara umuntu yogejwe akezwa n'aya maraso ya Kristo, hazohagarara umuntu yahevye icaha n'igisa naco akacihana.
Yesu adutabare. Nico gituma birakwiye ko wimenya nanje nkimenya, birakwiye yuko wisuzuma nanje nkisuzuma, kuko imbere y'Imana, imbere y'urubanza ni jewe jenyene, umurongozi nzoba turi kumwe, abagenzi zoba turi kumwe, umuntu wese azore ku ruhara rwe no ku giti ciwe. Yesu adutabare. None rero umuntu wese arakwiye kumenya ukuri, arakwiye kumenya by'ukuri, ibintu by'ukuri bizotuma ashika hehe mwijuru. Yesu nabahezagire. Naho utatuzobandanya mu bice bikurikira, tuzovugana kuri bino bintu, tuvuga mbega idini ribosha umuntu gute, mbega amafaranga abosha umuntu gute, icubaro kibosha umuntu gute, ibinyobwa bibosha umuntu gute. Azoga tuganira ibitandukanye. Yesu nashimwe. Ibyo nzoga ndababwira je nagiye mbamwo, nagiye mbona jewe nyene vyabaye kuri jewe, atari ivyo numvise ahandi, ivyo nagiye mbonesha amaso yiwanje. Ibyo byose nibizoza bishingira intahe icuko idini rishobora kubaho umuntu, cyangwa ibintu kanaka rishobora kubaho umuntu, cyangwa ko abantu babaye umunsi mu bintu badatahura kandi bazi yuko bari mu nzira igana mu ijuru. Yesu nashimwe. Mwami wacu Yesu uragahezerwa nyakubahwa, ndawukengurukiye cyane kuri kano kanyamana wakoze. Ibisigaye mwami n'icubahiro, iri jambo rizogira ububasha no bushoboze kuba zoryumva, ushishe kugira neza no guhumura mana abantu bawe, ubahe mana kumenya ukuri, uzobukoze. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Icyo mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Mwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.